burya Mpwemu Yera aratujejwe. Nubwo tumwikawusha umuntu agakora ivyo agomba, Mpwemu Yera atamugishije inama, ariko burya Mpwemu Yera aratujejwe. Abigishwa hari ivyo batatahura bakiri kumwe na Yesu, ngo bahengera biherereye bakamubaza bati none urya mugani washatse kuvuga iki, nkabijya washatse kuvuga iki, bakamubaza biherereye. Uyu munsi nubwo Yesu atari kumwe natwe ngo tugende twiherereye ngo tumubaze ngo Yesu none ha washatse kuvuga iki, none izi ntumwa ni kubera iki mwabigenjeje uko, nubwo atari kumwe natwe Mpwemu Yera ni hari, tube tumusiguza tuhageze tukaja hiherereye tukamubaza none ibi bintu bisigura iki, ibi bintu bivuga iki, aha Yesu yashatse kuvuga iki, ubu none ushaka kuvuga iki. Mpwemu Yera rero kubera azi icyamuzanye yaje gukora mu kibanza cya Kristo, mbere no mu kibanza cy'Imana rikarakora, burya aguma ashaka gukora umwanya wose, arakeneye kudukorera. Nituri imfuvyi ariko turafise umupapa yitwa Mpwemu Yera, ariko akorana natwe ngaha mw'isi, kandi uwo rero ari ndani muri twebwe. Reka ndabibibutse, ari ndani muri twebwe, agendana natwe, agumana natwe, aguma muri twebwe, aravuga, arahanura. Erega ibikorwa vyari muri Kristo, uyu munsi uwo Mpwemu Yera cyabikorera muri twebwe. Yesu twari twamuhawe nk'umujanama, na Mpwemu Yera wacu niwe n'umujanama, niwe atugira intama, burya turakwiye kumubaza. Rero Mpwemu Yera aratangara iyo abonye n'ukuntu atujejwe, turiko tukora ibintu ntitumubajije, kandi tumenye ko turi ku ngoma yiwe, kandi uganza ingoma murazi ko ari umwami, bisigura ngo ikintu cyose twari kumubaza, ikintu cyose twari kumubwira. Ariko uyu munsi usanga dukora ibintu tutabajije Mpwemu Yera. Abavuga butumwa barabizi, hari Bibiri kubera ikiyaga, kandi ari uramukiwe kuvuga ubutumwa bwiza. Bibiri ikaba ikiyaga, ugatsenga ati Imana mpishurira ijambo nkwiye kuvuga, umuntu akabura. Mpwemu Yera burya ni waduhishurira, yabira ku vya papa kabitumenyesha. Mpwemu Yera uri gukorana nawe tuzosanga dukoze ubugombe bw'Imana, kuko azokwabira kuri bimwe vya papa nyene abitumenyesha. Papa arazi imitima yacu, arazi ivyo dukeneye, arazi ivy'ishengero riba rikeneye. Nakunze kuvuga tuti burya nukuri ntivyoroshe kuza kuvuga ubutumwa bwiza, abantu ufata 5,000 bari imbere yawe, bafise ibibazo bitandukanye, bafise imitwaro itandukanye, atari Mpwemu Yera aguhishuriye ijambo rikwiranye papa agomba kuvuga, kuko ari wazi imitima yabo yaremye. Nukuri nushobora kubwira abantu ngo bagire ico baronse, barashobora gutaha uko baje, ariko iyo ari ijambo ryavuye ku Mana rikora kubahambaye, rigakora kuborosha, rigakora kubatama mu vy'Imana, rigakora kubakijijwe uwo munsi, rigakora ku bantu bose, abantu bose rikabakorako, kubera riba ryavuje riva ku Mana, warihawe na Mpwemu Yera, warihishuriwe na Mpwemu Yera.